Imana ibihindure mu izina rya Yesu. Message yanje ntayitandukaniye niyo kanini nico kimwe. Bwana sifiwe. Murayizi maze ibisi ndiko ndayivuga no mugitondo twayivuze ni ijambo rivuga ngo ugomba guhindurirwa ibintu. Ugomba guhindurirwa ibintu. Ubuzima bwawe butegerezwa guhinduka. Byanga byemera utegerezwa guhindurirwa ibintu. Reka nakubwire niba atana gafoto ufise ugenda ukifotoza kubera ko uko tukubona uno munsi ntabwo ariko tuzokubona ejo. Zamula hallelujah. Bwira abansi bawe ubabwira ngo nimumfata agafoto kanyuma kubera ko 2025 ntabwo mubyumvise neza. Abaguheruka urara mu masaro y'abandi urara Zamuri cyubahiro kuri Yesu. Cha Chuma ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo ntangarize ishengero ko ubuzima bwanyu bugiye guhinduka. Abaguhera kuri magoyagi ariko Mana we mufashe basi mvuga iminota nk'itanu basi mu byumva. Imana yambwiye ngo nababwiye ngo mu ijoro bwaca abayuda bapfa birahinduka. Mu ijoro bwaca abayuda bapfa iryo joro nyene umwami aburitiro. Ndavuze ngo umwami agiye kuburitiro. Imana igiye kuburitiro. Abahambaye bagiye kuburitiro ku bwawe. Onyemerera ugatera hallelujah. Reka ndakubwira hari ijoro wababaye, hari ijoro wasuzuguwe, ariko hari n'ijoro ibintu bigiye guhinduka. Nabonye abantu Imana ibahindura. Nabonye abantu Imana ibambika ubwiza. Yumviza nakubwira ubwiza bwawe bwo hanyuma bugiye kuba bwiza cyane gusumba ubwiza bwo barikiwa sana. Dagushima Mana, Dagushima Yesu, Dagushima Mana. Wangiri. Ay. Samula hallelujah. Sitsi. Banza mwicara gato. Wangiri. Amen. Amen. Hey, baracha mwijuru n'ukuri kwima. Nagienda gutangarize
menyesha wa wundi yakwisimbwa ko ari wowe ugiye. Zamula haleluya. Bibiliya irambwira ngo Yesu ahura n'umugabo. Uwo mugabo ngo yarimo imyuka ihumanya. Iyo myuka ibonye Yesu irataka, iravuga ngo Yesu nutwicisha agashinyaguro, ahubwo Samuri cyubahiro. Twazamula haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ngo basanga uwari umusazi yicaye festival. Yicaye number 1, yicaye number 2, yambaye number 3. Ubwenge bwagarutse. Hari ibintu bigiye kugaruka, hari ibintu Imana igiye kugarukana. Sema haleluya. Yicaye ibintu byahindutse. Imana yambariye ngo ntangarize ishengero imbere y'uko umwaka urangira ubuzima bwawe burahinduka. Abari bazi ngo bazogutara bakujye, yo babwire ngo yo bwira Satani ngo ubuzima bwawe burahindutse mu izina rya Yesu. Nyemero zamure haleluya. Nabonye abantu Imana ibahindura, nabonye abantu Imana ibagirira neza, nabonye Imana ihindura. La. Bajya batakugaburira uzubagaburire, ubabwire ngo nimumve ingene Yesu agira neza. Zamuri cyubahiro kuri Yesu. Bibiliya irambwira ngo inzoka ikomara Pawulo, barindira ko byimba cyangwa kwagwa bukumbi, barabibura. Abari barindiriye kupfa nabi
zamura icyubahiro kuri zamura icyubahiro ku mwami. Semeni haleluya. Haleluya. Ngo barindira ko abyimba cyane kwa Rwabukumbi. reka nakubwiye bararindire ko kavanse kaguherana ngo bagute hanze, babirorera umwaka wa mbere, babirorera umwaka wa kabiri, babirorera umwaka wa gatatu, uve mu yo gupanga uja mu yawe bakirorereye mayi atalaba. Nimunyemerere muzamure haleluya. Haleluya. Watu ni wabaya bagongo kararansinzirira ngo karatwiyemeka ngo karavuye iwacu ngo kagiye gupanga ngo bizoherera muri avance. Iyo bazobirorera babibure, bazobirorera babibure, bazobirorera babibure. Ibintu birahindutse. Nimuzamure icyubahiro ku mwami Yesu. Ngo karagize dote ngo bizoherera iyo bazigiye gutungurwa na invitation de mariage. Hariye uzubashirire kananu dine izobera. Mana yacu semeni haleluya. Bwana sifiwe. Herode ngo yarondeye ikimenyetso kuri Yesu, abwira abantu ngo genda mubaze Yesu anyereke ikimenyetso. Arababwira ngo genda mubwire iyo mbwebwe ngo data arakora nanje ndakora. Reka ndababwire data aracyakora. Data aracyakora nanje ndakora. Baliya bagusuzuguye siku moja utawapita na kontake izo sikiendeza. Abantu bigeze kunca ku munsi umwe bamanura mbona umwe amanuye ikiyo ngo waronse ingene ugenda nona ko ndi kuri Renode mbona bangiye kuduza ikiyo nanje siku moja ndaenda na gari ya fime nzogenda ntateguje. Reka nakubwire kugira ngo uzengereza abakugiriye nabi uzobagendera utabateguje. Saidi igeze kutubwira, Saidi muramuzi, Saidi igeze kutubwira ngo kugira ngo azengereza abadayimoni biyo yavukiye Imana yamuhezagije ibeni acadugi wabo n'ibeni. Yaduze kugatumba n'ikamyo ya yindi pakurura amabuye kugira ngo hari abadayimoni badapfa, abadayimoni ntibapfa ariko turabazezengeza tukabatesha umutwe. Imana igiye kuguhindura ubuzima. Umva bajya bavuga ko ari bo bakugize nibarekeraho. Wamaze kuja mu biganza by'Imana, wamaze kuja amaboko y'Imana. Ndakurahiye se bo bakugize ugizwe n'iyakubumbye. Sinzi ko muri ko muranyumva neza. Iyakabumbye niyizokamena yonyene ariko abandi achana na maneno. Jenda hanuriye umuntu ndavyumva neza. Ndavyumva neza. Hari umuntu ubuhanuzi bushikiye. Bari bazi kugiye kumarama, bari bazi kugiye guteterwa, bagiye kubirorera babibure. Tuzamula haleluya. Amateka yawahindukanye n'uyu mugoroba. Bwana sifiwe.
wo mu ruvyaro rwa Sawuli ngo ndamugirire neza kubw'Imana. Umva, uzo kugirira neza wese azoba bitewemo n'Imana. Baramubwira ngo nta usigaye uretse Mefibosheti ari lo depart kwa Makiri mwene Amiyeli. Mwamaze kuvuga ko atawuhari, none wo wundi avuye mu muryango. Ntibagushira kuri list mu muryango, baramaze kugusuprema, ariko Imana igiye gucurura ibintu. Hari igihe imiryango idusuprema, wari imfura bakagwira umuhererezi kubera atacu ufise, ariko iyo bintu vyahindutse umuhererezi ahinduka imfura. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Nimunyemerere mugire guca gatoya. Haleluya. Natumwe n'Imana n'iyi minsi sozera umwaka kubabwira ko ibintu vyahindutse, kubabwira ko ubuzima bwahindutse. Mana yanje, ufise ubwoba bw'iki? Cyajya mu giseke kugira ngo twihute n'umwana. Ukubwira ijambo uvuze, navuze amajambo menshi ariko yumvise ijambo. Tuvuga menshi umuntu akumva ijambo. Imana iguhinduye samuragwa mu muryango. Imana iguhinduye uw'ijambo mu muryango. Ibintu biracurutse. Ndiko ndabona abantu bagucuritse mu icupa. Pako watu wabaya sana hapa. Ariko iryo cupa linavunjika. Linavunjika. Mungu anakuinua. Imani inakuzamuye kandi irakuzahuye. Mwenyemera mukazamura. Haleluya. La 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 la. Sema haleluya. Ndumva yabwiwe uzopfa wangara, uzopfa atahugeze, uzopfa atacumaze, uzopfa uri imbwa, kandi wira ugasanga nta murizo ufise, ugasanga nta matwi nk'ayimbwa ufise, ugasanga uri umuntu akaza akakubwira ngo abo bana bawe naco bazokuviramo. Nagenda kubwira abana bawe niba bagiye kuba abana b'umumaro ku musozi, niba bagiye kuba abana b'agaciro. Ibintu birashindi. Haleluya. Amajambo bavuze bayagumeko, bayanote muri agenda, bayagumeko. Turindire tugiye kuraba imbaga n'umugabo. Ndakurahiye. Bwana sifiwe. Semeni haleluya. Mefibosheti agize guki vuga ngo yo yumva invitation spéciale ivuye muri pare. Ai, nabwo yari pare des arts, yari pare présidentiel. Pare ugasanga ni pare irimo ibishusho. Pare ni pare présidentiel. Imana igiye kuguhamagaza, baguhamagara kandi bazi n'izina rya Mefibosheti. Yumva ubwo butumire, cyarazira kw'ikimuga gishika ibwami, ariko igihe cyageze Imana ikurenza amaferu uje yamaze kwaka. Cyarazira kw'ikimuga cinjira Yerusalemu, ariko kubera itegeko ry'Imana Mefibosheti arenguka ibwami. Ageze ibwami, Mefibosheti umwami aramubwira ngo mpore Mefibosheti kuko nazobura kukugirira neza kubw'ineza, kandi
amatongo ya so n'aya sogokuru ndayagusubiza. Imana irashaka kugusubiza, igusubizanya n'indishi y'akababaro. Onyemera ukazamura haleluya. N'indishi. Hari igihe tuvuga amajambo nk'aya abantu bakayumva nk'ayo kubamotiva, kije n'ibyayo nyine by'abapasiteri byo kudushusha, aya si amajambo yo kuyashusha. Imana yampaye ku munsi wa kabiri ndi ku musozi ku Gihara, ndiko ndasenga, nagiye gusengera abantu. Imana irambwira ngo genda utangarize ishengero ryanjye ko ngiye kurihindurira. Kuwa kabiri wiyindi Imana irambwira ngo genda ubivuge ko ngiye kubahindura, ko wagize amahirwe ukaza hano, ushake ubura umushitsi, ko washitse hano Imana iraza kuguhindurira ibintu. Haleluya. Mefibosheti abonye ibyo umwami akoze aravuga ngo jewe nariki ninda n'indesho, ndimbwa ipfuye, sinimbwa nzima, yiyi simbwa ipfuye, ndiki. Imana igiye kugukorera ibintu ku buryo uziraba nawe ukitangarira. Haleluya. Hari igihe Imana igukorera ibintu, hari igihe Imana, hari igihe iyo mpejeje kwambara, nambaga costume, nkashira aka cravate, nkashira aka kadrapo. Murabizi iminsi yose je nambara style diplomatique, ndafunga igifungo. Haleluya. Ndafunga igifungo iminsi yose, nimara mubibona. Ijya ni style diplomatique. Hari igihe mora iyo iminsi yose yo mejeje kwambara, mora niraba muri miroir yo kuri garderobe, nkaca nsubiza amateka inyuma y'iwacu. Abanza nkiraba uziko n'agasura kahindutse. Haleluya. Nkiraba nkasubira nkigira gutya, avuga ati Yesu gira neza, ati Yesu gira neza. Imana niyaguhezagira uze wigarukirako. Ubu ngiye ari ikintu ngomba kuzokora muri 2025. Nzogenda sindigenda gikora n'umunsi n'umwe, ngende nokesha inkoko yose, imba nzoyirya nkayimara, mugabo ndayibone iri ngaho yose. Nzotuma nsigaza ibyo nariye ko hose, nzohamanyagurako no ku mutwe, nzogatiza manyura gatonya nshira. Nibutse cya kijumba cyo mu 2001, uracibuka? 2001 twigeze kugenda, yari jewe na mushiki wanje, arabamuza ahoraza ngaha. Imvura yari ihejeje kugwa nka saa 11, imvura ihejeje kugwa, tutagira na ryarara aho ruvuga ngo irara, ntabyo twagira. Uwo munsi arambwira ati none tuburane, dufise ahantu iwacu hari tongo rikuru aho basokuru baba bayita mu Mwunguzi. Iyo ndazi ko iryo zina rya mbere uryumvise. Tumanuka yo 11 guca igisubi murakizi, bacita umugomozi. Turagica turakizana, twashitse muhira kuko nano hari urugendo. Twashitse muhira hafi saa moya y'ijoro, turagiteka kitagira amavuta, kitagira umunyu. Navyo wibuka ndabizi niho wari uri, ariko niho za 2001 gutyo. Haleluya. Rero iyo ngeze muhira nkabona abana bari impande, umwe ari ngaha uwundi ari ngaha, nkabwira umukozi ngo genda uzanira amata, uzana yakanye cyangwa uzana yashushe, kandi akagenda yihuta. Nkaca nibuka ko 2004 nari umuboyi hajya kujya gatatu. Jewe
ngaha kujya gatatu muzoze nje kubereka ubwo rupangu n'uburu yacari none ndahavurira abantu imitima n'imibiri Imana yahampaye farumasi sinari nzi impamvu hajya kujya gatatu ndahavurira imibiri nkahavurira n'imitima aho nagorewe bambira ngo genda usa urabona ariko abantu mukoresha muze mugira huruma kuwa na huruma ndugu zangu akagutuma ifana wayishikana ona nishaka yishushe eza nyikaye imvura irikiragwa ngo ndakwa oya kugenda nzanire kinje ugateka umurete akawujya wenyine ari wowe uteze niyo mpamvu jewe mu buzima bwanje sinzi kujya umurete ngo ndawumare ntahaye kuba uteze ejo numa ndamuvungurira ko tumviriza ingene Yesu agira neza nabakumviriza uko ari igihe naho sinabashingiye ntahe haleluya hano nyene narabashingiye ntahe nakoze ahantu kumutakura kujya gatanu inimero 200 bakambwira ngo ngijya dushu zohora uyikoropa mugo ntiwemeye kuyogera ngiyi ndo ati jewe muranzi jewe genda gusa ndabereka bagiye ngasha ndayiyugururira bari bampaye isahani ya plastiki muranyumva bari bampaye isahani ya plastiki n'igikombe cha plastiki ngo kiba ico nzoza ndariramo cha plastiki nico bampa ngo kiba ico ndiramo kandi amasahani ari genda yoza nayo nkayahanagura nkahengera mishije nkaca ngenda nkafata ya yindi ya boss nkaca ndayiharurirako jewe uransuzugura jewe undusha ubwenge jewe twariganye nawe nkayirira komejeje nkaca ndayoza na serviette nkaca ndayihanagura nkaca ndayishira hajya nyine usizarau mwanadamu ntugasuzugura umuntu utazi icyo Imana yamuvuzeko jenza nicara muhira nkashira akaguru ku kandi nkujya mugabo murabona ko yagenda yagize umwana ari ngaho ubu mfise babiri kuno biryosha abana bariko baraguhamagara nasubiza ibitekerezo inyuma nibaza iyo nakuriye ndabisubiyemo nambaye ikirato ikamba mbiri nguriyo namushikanje mfise imyaka 15 tuba mu Nyamagana ikamba mbiri nja kuyoza mu mufurege kuzoza mu mufurege biko ndoza imwe ndayishira hajya ryari rya mbere bazinzani ndayishira hajya ngo nozi yindi nzanga imwe yatwaho waho umworo yanikiye nibwo haleluya aha mumbona nambaye iki kirato hari indani muri cyo nta nzara ziriko naziriko bwango kubw'impamvu z'akazi wewe wamara imyaka 15 ugenda n'ibirenge nzara zigakura zacha zivayo narindira ko rugaruka sheri yambwiye numva nanje arakanjombye ngo wari ufise inzara ndakugurira amasandaha aturapfa kungurira ndo tumasha amasocks atoya asandari bambara n'amasocks hari undi muntu yabayeho nkanje mwebwe murabasiri musha mwavukiye mu muzi urici
burije reka tugarukiriza nituzamure haleluya. Ndabivugiye iki? Nta hantu Imana itokura umuntu kandi nta itomugeza. Birabaye birabaye we birabaye Imana yatuvuzeho birabaye 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 we birabaye Imana yatuvuzeho birabaye 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 we birabaye Imana yatuvuzeho birabaye. Sema haleluya. Amen. Ndabivuze mfukamye. Haleluya. Imana igiye kuguhindurira ibintu. Amen. Imana igiye kuguhindurira ubuzima. Haleluya. Ndabivuze mfukamye. Amen. Imana igiye kuguhindurira ibintu. Amen. Ndabisubiyemo irya kabiri mfukamye. Amen. Imana igiye kuguhindurira ibintu. Amen. 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 Haleluya. Imana igiye kuguhindurira ubuzima. Imana igiye kuguha amafaranga. Imana igiye kugukiza. Imana igiye kukumara iyo misonga. Imana igiye kukumara ubwo bubabare. Ndabisubiyemo irya gatatu mfukamye imbere y'Imana. Haleluya. Ubuzima bwawe burahindutse. Amen. Ndavuze ngo ubuzima bwawe burahindutse. Ndakumva. Wa mukobwa we birahindutse. Amen. Wa mumama we birahindutse. Haleluya. Wa mupapa we birahindutse. Amen. Amateka yawe ahindukiye ku uyu mugoroba. Haleluya. Zamura haleluya. Haleluya. Zamura haleluya. Haleluya. Tela haleluya. Haleluya. Amashi menshi ku mwami w'abantu. Shima Yesu. Fata ikimazi mu biganza ndagusengere. Dusoze. Fata ikimazi mu biganza uzane hajya mu giseke wemeze ijambo. Ukonfirme ijambo ryahanuwe ku buzima bwawe. Imana yo mu ijuru banzanira ama envelope hari igikorwa tugomba kuzokora tuzohimbaza Noel 25 kuwa gatatu. Nico gihe dutanga ikimazi cy'umwaka.